bakunzi b'ikiganiro ubushobozi bwa Kristo mushikirizwa n'ishengero rya Eglise Vivante mu Kanyosha, mukaba mushikirizwa ikiganiro na Pasiteri Nshimirimana Benjamin. Ndabaramukije gose mu izina rya Yesu Kristo. Bakundwa wancuriza umusaraba mwese muriko murankurikirana muri kino kiganiro ubushobozi bwa Kristo. Numva mu mutima wanje ngobegwa yuko twosangira ijambo riboneka mu cete Paulo yandikiye abigaratiya igice ni 3 umurongo wa 23 dushikane ku murongo wa 29. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ariko ukwizera ko kwaje ntitukiregwa n'umurezi, mwese murabana b'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu, kuko mwese ababatirijwe kuba aba Kristo mwambaye Kristo. Ntiyashobora kuba umuyuda cyangwa umugiriki, ntiyashobora kuba umugurano cyangwa uwidegemvya, ntiyashobora kuba umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ko muri aba Kristo, mu ruvyaro rwa Abrahamu, murabaragwa nkuko vyasezeranywe. Imana ihabwa icubahiro. Naguma dusenge ku bwa rino jambo. Mwami Yesu uri hejuru y'amajuru, ndagushimiye ku bwa rino jambo uduhaye kugira ngo dusangire n'ubwoko bwawe bwose umwe wese ariko arankurikirana muri kino kiganiro ubushobozi bwa Kristo. Ndakwinyize rero ngo ubane natugirire neza, kandi muhemu wawe yera ayishurire umwe wese, kandi umwe wese yakira igitangaza biciye muri iri jambo. Urakoze Mwami kubikoze, ndavyatuye ndavyizera ni mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti z'umusaraba, ndabashimiye cyane muriko murankurikirana muri kino kiganiro ubushobozi bwa Kristo. Vyukuri twumvise ijambo ry'Imana ingene tubwiye Paulo uko yandikira abigaratiya. Ndagiye guhagarara kuri teme ivuga ngo kwishimira ukwizera. Bakundwa nshuti z'umusaraba, ubuzima bwose tubamwo biradukenera yuko haba no mu bigaragara ikintu cyose umuntu agikora kuko afise ukwizera, kandi haba no mu buryo bw'imhemu ikintu cyose tukibamwo kubwo kwizera. Twakira gakiza kubwo kwizera, duharirwa ivyaha kubwo kwizera. Mu gupfa kwa Kristo n'izuka ryiwe niho twizera yuko ibintu byose bihinduka, niho twizera ko twakira ubushobozi bw'Imana n'ubwiza bw'Imana. Rero Paulo yagerageje kwandikira abigaratiya kuko abigaratiya bari batangure mu vy'imhemu, bafise ukwizera, batandukana n'ivyaha, kandi bakamenya ko batsindanishizwe no kwizera. Ariko mu nyuma haba gusubira inyuma, mu nyuma bakira izindi nyigisho atarizo zitahuye n'ubutumwa bwiza bwa Kristo, maze ivyo bituma batangura kugenda bahungabana, kugenda batakaza ukwizera, bakekeranya ku vy'urugendo ruja mu ijuru no kubandanya n'ivy'agakiza. Noneho rero Paulo amaze kuvugana n'abitari bike, abereka neza yuko bategerezwa kuba abanyamugisha mu gihe bafise ukwizera, mu gihe bishimiye kwizera, batari ko barishimira ibikorwa, batishimira ivyagezwe, kuko Paulo nawe ubwiwe yari umuyuda, nukuvuga yari asanzwe yubahiriza ivyagezwe, ariko ntivyamutsindanishize ntivyamutabaye. Vyamusaba rero yuko ategerezwa kumenya kwizera Kristo Yesu, maze akamenya ko atiza gutsindanishizwa n'ubuntu bw'Imana ku bwa Kristo Yesu, yizeye kubw'urupfu rwa Kristo n'izuka ryiwe. Ivyo rero vyatumye abandikira abereka neza uyu murongo twamaze gusoma kuva 2:5, aravuga ngo uko kwizera kwaje ntitukiregwa n'umurezi. Nukuvuga bisobanurwa yuko ibijanye n'ivyagezwe vya Mose nivyo vyarira abisirayeli, kandi nivyo vyagenda bibafasha uko bagenda mu rugendo. Ariko rero babwira ngo uko kwizera kwaje uno munsi nibigisaba yuko turegwa n'ivyagezwe, kuko ivyagezwe biricisha, kandi abisirayeli bagerageje uburyo bwose bwo kugira ngo bashobore kuraba ingene boshobora kubishiza mu ngiro vyose, ariko ntivyakunze. Ivyo rero bituma bagenda bananirwa. Kubw'ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana rutangaje, Imana idutegurira umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo uzomwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. None ragerageza kubereka ko bakwiye gukura amaso kubiboneka, bakwiye gukura amaso ku bintu vy'ivyagezwe n'irutonde b'ivyo bakurikirana n'imigirwa y'uburyo butandukanye, bibaze ko ari byo bishobora kubatsindanishiza canke kuba gutabagwa, ariko bashire umutima ku kwizera, kuko vyose bishobora uwizera, kandi vyose bishobokera uwizera. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko umugorotsi wanje azobeshwa n'ukwizera, ngo ariko niyo njorora ntazohimbara umutima w'Imana. Nico gituma mukundwa, nagomba ngo tuvugane kuri iri jambo rijanye n'ukwizera. Uduze ukwizera kwawe, umenye yuko ukwizera ko gushobora vyose. Mu kwizera niho
duharigwa ivyaha, mu kwizera no tugendana na Kristo, mu kwizera n'ubuzima bwacu buhindukirira, mu kwizera n'imvugo zacu zihindukirira, mu kwizera n'ubuzima bwacu buhinduka, ndetse bari batuzi kera bagasanga ibintu vyarahindutse. Nta nguvu bisaba, ntibisaba kubandanya gukoresha ngo ivyagezwe ngo ibi nibi, oya ivyo vyose sivyo bituma ushobora kwezwa, sivyo bituma ushobora kugoroka, ariko kwizera niko gushobora kuzanira ubuzima bushasha kandi ubuzima bwo kugoroka. Rero nico gituma nagomba ndakubwire ngo wewe ukuri kose n'ubuzima urimwo, kugira ngo umenye wavuye naho ugeze niyo urukuraja, hagarara mu kwizera. Reka gukekeranya, reka kujubagana mu buryo butandukanye, ariko hagarara mu kwizera. Ukwizera niko gushoboza gushika kure, ukwizera niko kuzogushikana kuvyo Yesu yaguteguriye, ukwizera niko kuzoguhindura ico Kristo yakugize, atari ico ushobora kwigira kubera ibikorwa bitandukanye canke bivanye n'ivyo usanzwe uzi. Ijambo ry'Imana riravuga neza, hari ugiye gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca mbere ukagenda ku murongo wa 12 na 13, hari amajambo akomeye cyane ngomba ngo dusangire kugira ngo ashobore kudufasha muri kino gikorwa cyo kwizera. Ijambo riravuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe, nibo batavyawe n'amaraso cange no kwifuza k'umubiri cange no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Imana ihabwe icubahiro cyane. Ndi ku jambo rivuga ukwizera. Umuntu wese akwiye kubaho ari mu kwizera, ukishimira ukwizera. Nta kindi kiduhindura kuba abana b'Imana. Ntabwo ari ibikorwa dukora mu ishengero, ntabwo ari imyifata itandukanye dushobora kubamwo canke ivyagezwe kanaka dushobora kubamwo ngo biduhindure abana b'Imana, ariko kwizera nuko guhindura umuntu kuba umwana w'Imana biciye mu kwakira umwami Yesu. Haleluya. Naco gituma ijambo byatubwiye ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, abo nibo bizeye izina ryiwe. Iyo rero tumaze kwizera Kristo akaba umwami n'umugingo bwacu, tugatandukana n'ivyaha, tugatandukana n'ingeso mbi, maze kandi turizera neza yuko Yesu ari muri twebwe, kandi bigaduhindura kuba abana b'Imana, tukagendana n'Imana, tukumvira Imana, tukaba mu buzima bw'uko ico Yesu avuze arico dukora. Ivyo bigaduha rero kubandanya gusa na Data, kubera umwana mwiza, umwana yumvira asa na se. Natwe rero muri uko kwizera, iyo tumaze kwizera ko turi abana b'Imana kandi niko turi kandi niko tumeze, ivyo biduha kugenda twumvira muri kwa kwizera, tukagenda dukora ivy'Imana igomba, kandi bikatubera intsinzi ikomeye. Uko rero kuba abana b'Imana mu kwizera bitandukanye n'ubuzima tw'abavyeyi iyo twavukiye, iyo twakomotse. Nico gituma ijambo ryavuze ngo nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Rero uko kwizera ku muntu wese yishimiye kwizera, nivyo bidushoboza, nivyo kandi biduhindura kuba twavyawe n'Imana, tukabana b'Imana, tukagendana n'Imana, tukayobogwa n'Imana, maze ubuzima bwacu bugahinduka, ubuzima bwacu bugasa nk'uko Imana igomba, kandi tukagendera mu bugombe bw'Imana. Nico gituma mwene data uri kurankurikirana, nagenda kubwire ngo nduwicare mu idini gusa ngo ubone birakwiye. Oya, haba namba, hagarara mu kwizera. Ishimira kwizera, ntuwishimire idini, ntuwishimire ibihe wowe usenga, usenga gatanu, usenga kenshi. Oya, ivyo ntuvyishimire, nubibemwo, mugabo vyose umenye ko guhindura kuba umwana w'Imana ari kwizera. Ishimira kwizera, bizagufasha. Ntuwishimire amafaranga, ntuwishimire amashure ufise, ivyo byose n'ubusa, ntibishobora kuguhindura ku mwana w'Imana. Ariko gishobora guhindura ku mwana w'Imana ni muri ubuzima biciye mu kwizera Yesu Kristo. Nico kiguhindura, kikazana ubundi buzima, kikazana iyindi myifato itavuye kuri wewe, ariko uvuye ku Mana biciye muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana ihabwe icubahiro cyane. Turabandanya kuvuga kuri kino gikorwa Imana yabandanije gukora, kandi muri aya majambo y'Imana twamaze kumva hano adushoboza kubandanya gutahura ubugombe bw'Imana n'ico Imana itugombako. Paulo yarabandanije arandikira Abaroma igice 8 n'umurongo wa 17, yaravuze amajambo akomeye cyane kandi ahambaye. Nagomba ngo tuyumvirize kandi tubandanye kumva ico Imana itugombako, nico ingene dukwiye kubaho cyane cyane mu kugenda
twishimira ukwizera. Abishimira ukwizera baronka umugisha nk'uko Abrahamu nawe yizera akaba umunyamugisha. Nawe rero ukurankurikirana ntuwagere ku na kimwe, komeza ukwizera bizokubera intsinzi. Narivuze ngo icete Paulo yandikiye Abaroma igice c'8 umurongo wa 17 aravuga ngo ariko turabana bayo, turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Imana ihabwe icubahiro. Maze hano kandi Paulo yari kwaragaragaza ingene ivyo kuba abana b'Imana, ingene tuba abana b'Imana mu kwizera Yesu Kristo, tukizera kandi tukabandanya kuba muri ko kwizera, tugakomeza muri twebwe. Aravuga rero ngo kandi ariko turabana bayo, turabana b'Imana, turabaraganwa n'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazanywa nawe. Iri jambo iravuga neza, turabana b'Imana, turabaraganwa na Kristo, ngo namba tubabazanywa nawe. Bisobanurwa yuko ubu buzima bwo kwizera tubamwo si vyiza gusa tubona, ariko kandi muri kwizera turahura n'intambara, turahura n'imibabaro, ariko bigasaba yuko no muri iyo mibabaro, no muri zo ntambara tubandanya kubana twizeye Kristo, twishimiye Kristo ko ari we mutabazi, ko ari we mucunguzi wacu, kandi ko ari we ashobora kudukura mu vyo turimo vyose. Nico gituma uri kurankurikirana urashobora kuba waragize ukwizera, mugabo inyuma yuko kwizera ugahura n'ibibazo, ugahura n'intambara. Izo ntambara n'ibibazo bigatangura gutuma uhungabana cyangwa ugatangwa gukekeranya, ariko komeza ukwizera, reka gukekeranya. Oya habana mba ntibikugendere nka cya gihe intumwa zari kumwe na Yesu bari mu kiyaga bariko baragenda, maze muri ico gihe no hageze igihe ngo Bibiliya avuga ngo haba imikuba myinshi mu kiyaga, haba imikuba myinshi mu kiyaga, amazi atangura kwinjira mu bwato badaha bakurayo, ariko imikuba myinshi baragira ubwoba budasanzwe. Maze ngo Yesu yarajyamye mu bwato, maze ngo baramuvyura, bamaze kumuvyura baramuhamagara, maze ahagarika imikuba yose, ikiyaga kiratekereza, maze arababwira ati niki gituma mutagira ukwizera? Rero bisobanurwa yuko mu gihe cyose twishimiye ukwizera turashobora kubaho ubuzima igihe kimwe bikatugendera neza, ikindi gihe tugahura n'ibibazo, ariko muri ivyo vyose ntibidukura kuba abana b'Imana kubwo kwizera. Tuguma turi abana b'Imana, kandi nta ntambara nimwe ushobora kubamwo udashobora kunesha. Ihangane, komeza ukwizera, hagarika ivyo tuma bigukekeranya, ariko uramirize, menya kuri umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana yavuga ngo nimwasaba murahabwa, nimwarondera muraronka, nimuguruza murugururirwa. Ngo mbega mwebwe ko muri abana babi mugashobora guha abana banyu ivyiza, ngo mbega so mu ijuru ntazobandanya kuba y'ivyiza nkuko mwabisavye. Haleluya. Nico gituma nagenda kubwire, menya kuri umwana w'Imana. Nimba wowe ubwawe cyangwa umuvyeyi wawe ashusha kumusaba uri umwana akaguha ivyo wamusavye, cyangwa wowe umuvyeyi uri kurankurikirana umwana icyo agusavye urakimwa, nimba bimeze gutyo mu gihe yaragikenye, nawe nagina gutangarize ngo ikintu cyose wowe ukenye, komeza kwizera, komeza gusenga Imana, ntucike intege, ntuwihebure, ntubivemwo. Oya haba namba, menya kuri umwana w'Imana. Nimba rero umuvyeyi ashobora guha umwana ikintu amusavye, nawe Yesu agiye kubigukorera, kandi Yesu agiye kugirira neza, kuko uri umuraganwa nawe. Ivyasezeranye vyose, ubushobozi n'ubwiza kandi nibikomeye nibihambaye vyose uko ari umuraganwa ari umuragwa wavyo, nawe uri umuragwa wavyo, warabisezeraniwe. Nico gituma ukwiye kwihangana kugira ngo ubandanye kugenda neza, no kwihangana uzi ngo jewe ndi umwana w'Imana kubwo kwizera, kandi ndumuragwa na Kristo. Nico gituma ntashobora gutinya, ntashobora kwihebura, ntashobora gukekeranya, ntashobora kubivamwo. Ntubivemwo, bandanya urugendo. Yesu ari kumwe nawe, kandi uri umwana w'Imana, kandi uzobona ugutabagwa kuva ku Mana. Hano nyene twasomye hano mu cete Paulo yandika Abigalatiya muri iki gice ca 3 uyu murongo wa 27 uravuga ngo kuko mwese mwabatirijwe kuba aba Kristo, mwambaye Kristo. Haleluya. Ngo kuko mwese ababatirijwe kuba aba Kristo, mwambaye Kristo. Ibi bisobanurwa neza yuko tumaze kuba muri Kristo kubwo kwizera, twambaye Kristo. Kwambara Kristo rero dusa na Kristo. Bisobanurwa ngo imvugo zacu zarahindutse, tuvuga nkuko Kristo avuga. Bisobanurwa ngo imyifato yacu yarahindutse, tugira imyifato nk'iya Kristo. Ubwo buzima rero butuma butugaragarira tutakiriho,
turiho tunezereza uyu mubiri, ariko turiho tunezereza Kristo we yatubaye, we yadupfiriye. Mu yandi majambo bisobanurwa ngo si umuntu nakiganzwa n'icyaha, ari kubera yamaze gupfana na Kristo, ariko kubera yambaye Kristo agaragaza ingeso nziza, agaragaza ibikorwa vyiza. Nico gituma rero ibi nibigaragaza neza ngo nuko rero ijambo rimaze kuvuga ko mwese mwabatirijwe kuba ba Kristo, mwambaye Kristo, bisobanurwa ngo ingeso zanyu za kera zarahindutse, mwakira izindi ngeso nziza zihuye n'iz'abana b'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma hariya mu cete Paulo yandikiye Abaroma mbabarire gato, Abaroma hariya cete Paulo yandikiye Abaroma igice ni 13, turabona amajambo akomeye ku murongo wa 13. Abaroma igice cya 13 umurongo wa 13 n'umurongo wa 14 haravuga ngo tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda ku murango, tudadandahigwa, tutaboregwa, tudasambana, tudakora ivy'isoni nke, tudatongana, tutagira ishari, ariko mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ntimubabare ivy'umubiri ngo mukore ivyo wifuza. Imana idufashe cyane gose. Ijambo ry'Imana rirabandanya riko riratwereka neza ingene dukwiye kubandanya kubaho. Hano riratuburira ritubwira ivyo kugaruka k'umwami wacu Kristo ngo tugendane ingeso nziza, kuko ababatirijwe bose kuba ba Kristo twambaye Kristo, ngo tugendane ingeso nziza nk'abagenda ku murango, tutadandayigwa, tutaboregwa, tudasambana, tudakora ivy'isoni nke, tudatongana, tutagira ishari. Ibi ni bigaragaza neza yuko iyo tumaze kwambara Kristo ubuzima bwacu burahinduka, tukagira ingeso nziza. Hari ibikorwa rero tutegezwa kwiyambura, hari ingeso mbi tutegezwa kwiyambura, hari akaboregwe tutegezwa kwiyambura, hari kudandahigwa, kuzura amajambo mabi, kuvuga nabi, ivyo tutegezwa kubivamwo. Nimba vy'ukuri twishimiye ukwizera kandi turabana b'Imana kandi tukaba twambaye Kristo, biradusaba neza yuko ubuzima bwacu buhinduka, ingeso zigahinduka, hanyuma ubusambanyi bukatuvamwo, imico mibi yose igaragaza ubusambanyi, igaragaza gushakana bikatuvamwo, tukaba abantu vy'ukuri bagaragara yuko imibiri yacu twayihaye Kristo, Kristo ari wayiganza kandi ari wayikoreramwo, kandi ari inzu ya Mpwemu Yera. Hamwe n'ivyo vyose akabandanya akavuga ngo tudakora ivy'isoni nke, tudatongana. Abantu benshi urasanga bamana imitongano, bamana kuvuga nabi, bamana amajambo mabi mu buryo butandukanye, ubujyajya butandukanye, amashari. Ugasanga abantu nawe yitwa ngo arakijijwe arasenga, mugabo agumana ishari, agumana inzigo. Yabonye mwene se ateye imbere, yabonye mwene se ari ingabire za Mpwemu ziri muri we, Imana imudugije, hakugira ngo anezereregwe na mwene se akagira ishari ryo kurangira mugirira nabi, ishari ryo kubona yogwa mu ngorane, ishari ryo kubona hari bibazo kanaka vyo mubako. Ivyo bigatuma rero maze abantu batabandanya kuba abana b'Imana no kuba bambaye Kristo. Ariko icimana kiratuburira muri iri jambo ry'Imana, wewe mwene data urankurikirana muri kino kiganiro ubushobozi bwa Kristo, nuko tutegezwa kugira ingeso nziza. Tugira ingeso nziza mu miryango, tugira ingeso nziza ku kazi, tugira ingeso nziza ku mashure, tugira ingeso nziza hano tuba turi kumwe mu masosiyete, turi kumwe n'abandi, kugira ngo bigaragare neza ko twishimiye kwizera. Tugira ingeso nziza ahantu tuba turi mu buryo bwose butandukanye, kugira ngo bigaragare ko turi cete gisomeka. Ibi rero Bibiliya yatubwiye n'ibindi vyose itavuze hano, ariko uzi ko vyama bigushikira, ukwiye kwihanuka bivamwo, ukwiye gusaba Imana imbabazi, Imana ikagutabara. Kandi ni muri kurankurikirana naho Yesu utaramwakira nk'umwami ukiza mu bugingo bwawe, n'akaryo keza ugasanga muri Bibiliya kiravuga, nawe hari bigutsinda, nawe ugasanga hari ivyo wamiramwo, rimwe na rimwe wakwibaza ngo nibisanzwe. Ariko nagenda kwinginge biciye muri kino kiganiro ubushobozi bwa Kristo, kubwo bushobozi bwa Kristo wakira igitangaza cyo kwihana, uve mu vyaha, va mu busambanyi, va mu kaboregwe, va mu kudandahigwa, va mu ishari, va mu gutukana, va mu kugwana, va mu kintu cyose, inzigo, ugwanko, igono, bivemwo, kugira ngo ubone ibihe vyiza byo guhembuka. Ubushobozi bwa Kristo bukorere muri wewe mu kubona impinduka.
kugira ngo haba mu muryango bavuga ati vy'ukuri naka yarahindutse, haba mu kibano, haba muri societe wirirwa, ahantu hose, haba no mu rusengero aho usengera, bavuga ati vy'ukuri naka yarahindutse. Kuko gusenga cyakora batizwa amazi menshi sivyo bishobora kuguhindura. Gusenga kenshi ukama uri mu rusengero sivyo bishobora kuguhindura, ariko gutahura rino banga ryo guhindura ingeso zawe biciye muri Kristo Yesu, atari kubera wifatiye ingingo ngo isi yose uragugikora, ariko uhinduwe na Kristo, bishobora kuzanira ubuzima bwo gusanga usa nk'uko Kristo agomba, wambaye Kristo, imvugo zawe zarahindutse, intambuko zawe zarahindutse, bitavuye ku nguvu z'umubiri, ariko bivuye ku bushozi bwa Muhemu Yera. Imana ihabwe icubahiro mwene data. Rero ni ibyishimo kandi biranezereje cyane kuri kurankurikirana gutahura rino banga, kugira ngo bigushoboze kubandanya kwishimira ukwizera, kugira ngo bigushoboze kuzana impinduka mu buzima bwawe, kugira ngo bigushoboze kwambara Kristo, kugira ngo uve mu vya kera ariko uhinduke. Nagenda kubwire gutanga ibigira 10, gutanga amafaranga ku mu rusengero, gufasha abakozi b'Imana sivyo bishobora kuguhindura ku mwana w'Imana, kandi sivyo bishobora guhindura kwambara Kristo. Oya haba namba, ariko ingeso zawe, uguhinduka kwawe nivyo bigaragaza ko wambaye Kristo, maze ijambo ry'Imana uko rivuga ukagira ivyiyumviro nk'ivya Kristo, ukavuga nk'uko Kristo ibintu abibona, ukagenda nk'uko Kristo uko agomba, kandi niyuhanura abandi ukabahanura uko Kristo yifuza yuko vyogenda neza. Rero ndakwifurije kwambara Kristo mwene data uri kurankurikirana, kugira ngo ubwiza n'ubasha bw'Imana bubandanye kubana nawe, ubandanye kubona ukugira neza kw'Imana, ubandanye kubona ibitangaza vy'Imana, kandi ubandanye kubona unezererewe no kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, kuko Yesu ari hafi kuza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Rero birasaba yuko twitegurira ukuza kwiwe, birasaba yuko mwaba mama, mwaba papa, mwamisore, mwabigeme, umuntu wese yumva yitegura kuza k'umwami wacu, uwo rero nuwambaye Kristo. Uko umugeni wese abafise impuzu yambara isa n'iy'umugeni, rero hamwe n'ivyo natwe turabageni ba Kristo, ni vyiza ko twambara Kristo, kugira ngo ukuza kwiwe tube tumwiteguriye kandi tumerewe neza cyane, tunezerewe no kuza kwiwe. Imana ihabwe icubahiro. Ndiko ndarangiza hano ijambo ry'Imana ryatubwiye uyu murongo wa 28 ngo ntiyashobora kuba umuyuda cyangwa umugiriki, ntiyashobora kuba umugurano cyangwa uwidegemvya, ntiyashobora kuba umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ibi ni cena ngo kumura aba Kristo, muri ruvyaro rwa Abrahamu, murabaraganwa nk'uko vyasezeranywe. Ijambo ry'Imana riragaragaza neza rero, iyo twishimiye ukwizera, nta mugabo, nta mugore, nta bwoko kanaka, oya nta mugiriki, nta muyuda, nta murundi, nta munyabujumbura, nta waruguru, oya haba namba, ariko twese tumaze kwambara Kristo kubwo kwizera, turi umwe muri Kristo, kandi amasezerano namwe kuri twese. Nico gituma rero naganda kwingige mwene data, ushobora kora wishimira ibintu bitandukanye, ushobora kuba wishimira ivyo ubonesha amaso, kura amaso kuvyo ubona, kura amaso kuvyo wari wishimiye, kura amaso kuvyo wigishijwe nk'imigigwa wamuri kurakora, wibaza ngo ishobora kugutabara, ariko menye neza yuko hari ijambo Imana yantumye kugira ngo mvugane nawe rijanye no kwishimira ukwizera, kandi yuko umuntu wese akwiye kwakira umwidegemvyo muri Kristo Yesu, kuko ngo ntiyashobora kuba umuyuda cyangwa umugiriki, ntiyashobora kuba umugurano cyangwa uwidegemvya, ntiyashobora kuba umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Nagenda kubwire ico wowe uri cyose, menya ko utacigize, ariko hari wakigize, hari wakikugize, uwo ni Kristo Yesu. Ntukitandukanye n'abandi rero, ntukabone yuko umenga wewe usumba abandi, oya haba namba, menya neza yuko ishimira ukwizera, ico Yesu yakugize, ico cyose ucishimire, ariko ntuwishimire ngo namashure yawe, nukubera amafaranga yawe, nukubera imyaka myinshi umaze, oya haba namba, ariko turamagarirwa umutima wo guca bugufi, umutima wo kubona yuko ico turi cyose twakigizwe na Kristo kubwo kwizera. Ukwizera rero kutuzanira intsinzi ikomeye, kutuzanira kumenya yuko twahariwe ivyaha, tukuzanira kumenya ko twacunguwe, kandi ukwizera kuratuzanira kumenya yuko twagizwe abana b'Imana, turabaragwanwa na Kristo,
turi mu masezerano y'Imana, kandi tukamenya neza yuko uko kwizera kudushoboza muri vyose kuvavanura n'ingeso mbi, tukambara Kristo, tukabandanya kubumwe, tukitegura kuza kwiwe. Nico gituma imbere yuko ndangiza, mwene data wankurikiranye muri kino kiganiro ubushobozi bwa Kristo, mbega Imana iriko iragomba ngo ukora iki? Yesu akeneye yuko ukora iki? Banza utahure kuri umunyavyaha, banza utahure ko atatushoboye imbere yiwe, ukeneye gusaba imbabazi. Banze wumve yuko ivyo byose ukora atakintu na kimwe ukwiye kwireguza ngo je kindagikora kubera iki, oya haba namba. Ariko ibigusaba no guhinduka, kandi uko guhinduka nako tuhinduka biciye mu kwizera Kristo Yesu, mu kwishimira ukwizera ivyakera bigakugwaho, maze tukambara uwundi muntu mushasha ari we Kristo, ingeso zacu zigahinduka. Rero mwene data, nta kindi Imana igukeneye ko wowe uri kurangurikirana. Birashoboka wahora usenga, birashoboka urasenga, birashoboka cyangwa uri kurangurikirana ariko nta ufise usenga, cyangwa umaze iminsi usa n'uwabivuyemwo kubera ibigeragezo wahuye navyo, kubera baguhemukiye, kubera intambara gihura nazo, kubera bakuvuze, kubera bakwidodombeye, kubera baguteza imitego yigwamwo. Ivyo biragutsitaza, ariko umviriza, naje kukubwira ngo ni wishimire ukwizera. Birashoboka hari umugenzi wishimira araguhemukira, hari umuntu mwari mwafatanije urugendo, mwakoranye umugambi hamwe, ariko araguhemukira. Ivyo wari wamwizigiye ariko birahinduka, ivyo byose bituma uhungabana. Ariko reka ndakubwire, wishimiye abantu ico gituma vyazanye ingorane, ariko wishimiye Kristo ntatsitara, wishimiye Kristo ntacika intege, wishimiye Kristo ntarabi ibindi ababi cyangwa abengesumbi bariko barakora, ariko wishimiye Kristo. Araba Kristo wenyene, atumbera Kristo wenyene, akabara mubera ivyizigiro n'ivyishimo muri we, maze bigatuma bandanya urugendo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo hahigwa bihangana gushitsa kwiherezo. Nawe ndagutumira kwihangana, ndagutumira kuhinduka, ndagutumira kubandanya kugenda na Kristo, ndagutumira kwishimira Kristo, kugira ngo ubuzima bwawe bubandanye kubona ukugira neza kw'Imana, bubandanye kubona ubushobozi bw'Imana. Twabonye rero yuko mu gihe rero turabarganwa na Kristo, twemera kubarana nawe. Nico gituma wewe uri kurahura n'ibigeragezo, wewe uri kurahura n'intambara, wewe muri no misi amasengesho yagabanutse, usigaye ujya mudasenze mu ijoro, ntushaka kuvyuka ngo usenge, ufise ingumu intege nke, ibikorwa vy'Imana warabikora ariko warahevye, maze no gusenga usenga ushatse udashatse nugenda. Ariko ndakwinginga ngo va muri iryo tiro, va muri izo ntege nke, ngwino Yesu akugirire neza, ngwino Yesu akubera umugisha, ngwino Yesu akubera umutabazi, ngwino Yesu akubera byose muri byose, mu kwishimira Kristo. Kuko ngo abishimiye ukwizera bahabwa umugisha na Abrahamu yizera. Nawe rero hari umugisha Imana guteguriye, hari umugisha wasezeraniwe, nduhombe nkuko vyagenze kuri Esau. Esau yari afite amasezerano, yari yarasezera, hari umugisha yasezeraniwe, ariko kubera inzara, kubera ubukene bwo kubura icajya, atakaza umugisha wiwe. Nawe rero ntutakaza umugisha mwene data, kandi wo Yesu taramwakira ngaka kajyo keza kwakira umugisha w'Imana, kuko umugisha utungisha, umugisha wuzuye amahoro nukuragwa ubugingo budashira. Unyemerere rero muri uyu mwanya ngiye gusenga, ndagiye gusengera umuntu wese yifuza kuva mu vyaha, akifuza kubwo kwizera, agomba kugira ngo yambare Kristo, abe umwana w'Imana, ubuzima bwe bugendane n'Imana, atakira umuntu ahagaze ku vyagezwe, ariko ahagaze kubwo ubuntu bw'Imana bumuhindura kuba umwana w'Imana biciye mu kwizera. Nagomba rero ngo dusenge, hanyuma inyuma yaho turasengera n'abagwaye. Uraza gukora ugwaye hariho hose, ndizera neza biciye muri iri jambo umwami wacu Yesu Kristo arakora igitangaza. Urakira ugutabagwa, urakira gukira, urakira intsinzi aho wowe uherereye hose. Nagenda kubwire ko Yesu ntananirwa, kandi ukuboko kwiwe ni kuba yikuguferwe no gukiza, aragutabara kandi arakugirira neza. Reka rero dusenge Imana. Mwami Yesu uri hejuru y'amajuru, unyemerere ukurangurikirana, ugomba kwihana, ugomba gusaba imbabazi Imana, kugira ngo usubire kuba umunyamugisha, kandi usubire kuba mu kwizera watakaje kwizera, usubire mu majambo. Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'urukundo rwawe, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndatawiye ko ndi umunyavyaha, ndacari mu bintu bigenda binaniza, ndasavye imbabazi kuko icyatumye upfa kandi ukazuka. Wapfiriye jewe kugira ngo mfe kucaha, kandi wazukiye jewe kugira ngo mbeho ntakiganzwa n'icaha. None ndasavye imbabazi, umbabarire. Kuva uyu munsi ndemeye kugukurikira kugira ngo mbe umunyamugisha nkuko Abrahamu yakwizera.
urakoze kumbabariye, urakoze mwami Yesu kungiriye neza muri byose, ndavyizeye ni mu izina rya Yesu, amen. Nuko reka rero tugende gusengera abagwaye. Wowe kurangurikirana ukabugwaye, wabugwaye mu gikiriza, wabugwaye mu nda, haba mu mutwe, eka ku ruhande rwa rwo rwose canke ku ngingo iyo ariyo yose y'umubiri wawe ugwaye, koraho nyene ugwaye, dusenga Imana. Mwami Yesu uri hejuru y'amajuru, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe wari kuratubwira ivyo kwishimira ukwizera. None uyu muntu wese ariko arangurikirana, raba aragwaye kandi afise ukwizera, natuye gukira mu izina rya Yesu Kristo. Aho nyene nakoze, ndatuye ubushobozi bukiza mu izina rya Yesu, ndatuye ubushobozi bukiza mu izina rya Yesu, ndatuye ubushobozi bukiza mu izina rya Yesu, ndatuye ubushobozi bukiza mu izina rya Yesu Kristo. Haba yari umusonga, bwaba rubabare, bwaba ruburibwe, kwaba kumene ku mutwe, kwaba gucika umugongo, ikintu cyose cyariko kiromubaza, kubwo kwizera kwiwe natuye gukira mu izina rya Yesu, natuye gukira mu izina rya Yesu, natuye gukira mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo kuva uyu mwanya ico cago wagira, ubwo bubabare, uwo musonga, byo bitero by'uburyo butandukanye, tugasubire kuvyumva ni mu izina Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Urakoze mwene data wari kurangurikirana muri kino kiganiro ubushobozi bwa Kristo. Mwariko murasanga ijambo ry'Imana n'umungere w'ishengero rya Vivante mu Kanyosha, Benjamin Shimirimana. Ndagushimiye cyane kandi Yesu aguhezagire, Yesu agukomeze, azamura kwizera kwawe, agushikane ku rundi rugezo, uhagarare neza muri Yesu, ushikame neza, udahungabana, utumbera ijambo ry'Imana ry'ukuri. Ugiye kubona kugira neza kw'Imana kandi nta ndambara nimutazanesha, kuko Yesu ari kumwe nawe. Warahezagiwe, amen.